Wonderfully, fearfully, mediviti, miki gihe, joya, joya, witoa, papa. Wonderfully, fearfully, mediviti, joya, witoa, papa. Let's go. Ya mama gaye, niyo kwizigirwa. Ya bitanguje, nizabiheza. Let's go. Iutegetse, urashitsa, niwe alpha and omega. Iutegetse, urashitsa, niwe omega. Omega. Let's go. Niwe omega. 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 Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, bien on est fresh. Sana kwa yako ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Twarariye, that's my name. Mumazimisi munyandikira inbox yanje, mumazimisi munyandikira ma platform yanje yose. Mumbaza ati kweri kutabazana, mbe uzobazana ryari? Today naronse bakwe ryo kuzana bamwe mu bantu bamazimisi bakora amateka menshi ku ma hit song back to back. Ni bande? Ni VT cyangwa shoko bita Victorious. Ni Victorius Team. Today I wanna chill. Turazagira Friday ya fresh sana. Turi kumwe na Victorius Team. Reka ndakubwire bimwe mu bintu byinshi utobuzi kuri Victorius Team. Ni Victorius Team yatanguye muri 2016. Hari muri 2016 aho Victorius Team yaja hamwe n'imisore igera kuri ndwi, ikabigizwe n'abahungu batanu hamwe n'abakobwa babiri. Ni Victorius Team nyene ndakwibutse ko muri 2018 niyo batahukanye award ya Pamoja Award. Ni Victorius Team nyene imaze gutanguza igikorwa cyitwa Kainos. Ubunye umwaka tuzogira edition ya gatatu ya Kainos. So my people, nkuko musanzwe mubimenyereye tukoma dutangura hangout mu vibe kimeze fresh sana. Kugira dutangure neza, reka tuje muri iyi vibe yameze gocha. Wonderfully, fearfully, mediviti, joya, papa. Bamfashe. Let's go. Wonderfully, fearfully, mediviti, miki gihe, joya, joya, witoa, papa. Wonderfully, fearfully, mediviti, joya, witoa, papa. Let's go. Ya mama gaye, niyo kwizigirwa. Ya bitanguje, nizabiheza. Let's go. Iutegetse, urashitsa, niwe alpha and omega. Iutegetse, urashitsa, niwe omega. Omega. Let's go. Niwe omega. Omega. Niwe omega. Hala 5. Tutangwe mu kimutsi kimeze neza. Tutangwe muri omega. So my people, uyu munsi turaza gukina amakarata. Boss Twarariye na Victorius Team tugomba dukina amakarata. Utsindwa hari ibikombe ngazo kumusukiramo amazi agikubite cyose hasi. Suko none. Yeah man. Muri ready? Born ready. Bishitse sometimes mugahura nyene nkuko unye mwese mukicara guca nizahe nkuru mwama mugaruka misi yose mukavuga. Bone ngutere. Baratubwira. Yeah, twibutse. Uko biri kose nta rutonde rw'inkuru tuba dufise kwe. Oya turatera inkuru tukaryohe kwa nyine. Ninde yamazana inkuru z'urusaku? Yesu. Araha. Turasenga Imana mugaragaze. Ubufindo butora. Oya. Arabona yamazana tuntu nyina avuga ati ngo mbe warabonye ikagakuru gashasha kaba kaherutse ko cyo. Badamu bagira inama bivuge ya. Yes kabisa. So dutangure rero. Hagere uza gutsindwa sinzi ko turakina amakarata twese ndabeshe. Yeah. Cece kumengo se hari. Nihondi. Ibintu ni fresh? Ni fresh sana. Sawa, nidatangura reka je ndabatangurire. So uko none. Kandi muraza gufyetagura ngaha ubutayifise. Cece aratanguye digi. Okay. No. Yes, ndatsinze. Narakina Cece narakina. Cece hejeje zose. Urago. David, amakuru mfise nuko niwe wagize yerekwa. Sinzi ko ndakivuze neza.
yo kuzana ico kintu kijanye na Victorius Team kuyumvira ico gikorwa ca Victorius Team kimwe mu bintu nifuza kumenya iyo uvuze umuntu yaragize iyerekwa bimuzamo gute byakugiyemo gute est-ce wagumurota uri muri groupe y'abantu babikora neza byari bimeze gute ndakeneye mbwira iyo experience ku bantu nkato tabizi ninde yateye no abeli okay so iyerekwa bavuze iyerekwa sikiya kintu tu abeli wabonye rero iki kibazo kino mwana iyerekwa si kibazo cy'uko ngo warose cyangwa iki banze ndiye banda bagire très bien merci ni iyerekwa ndabere ikintu ni nagomba kuvuga iyerekwa si bijya ubona ngo warose gusa ngo cyangwa iki ahubwo iyerekwa n'ikintu kikubuza kuryama ni ikintu utari kuragikora wumva utari kurabaho ni ikintu kitaragaragara wumva umengo nturatangura kubaho kuko iyerekwa rifatanye n'ubuzima bwawe so nuko ni Imana yagize muri jewe hanyuma andemi says ngo twademaha andemi says niho twatangura officiellement nate iyerekwa giye turara ndahejeje ndahejeje asigaye mu bana 2016 turatangura officiel naho bihuriye ntibisa karo na mate en 2016 turatangura officiellement gushisa n'ubu turacyakora ego story fise nuko sama story menshi wabuze nayo fise tora disisha tora dis indi ate dis umva asigaye mwe batatu rero urahejeje asigaye izi abasista muri Victorius abadamu hari ikintu abantu benshi bamaze imisi twumva kijanye na iterambere ry'umuntu misi yose amariyo ama obstacle haba harimo ibintu byinshi cyane bituma umuntu adashika ku ndoto ziwe soko amwe mu makuru mfise harageze ibihe Victorius Team itangura amafaranga ya minerval kotiza kugira basohora indirimbo ivyo bihe byari bimeze gute vuga cece vuga cyari concentration cece ramutsi utsinde hama wishe ikibazo canje harageze ibihe mufata minerval yanyu sivyo mukayishira mu muziki wanyu ivyo bihe ndifuza kumenya byari bimeze gute hari habaye iki kugira mugere kuri iyo niveau est-ce muhira ababanyi ni babatahura ivyo muri ko murakora ku buryo muvuga ati reka dutora kaminuza kanje tugashire mu muziki wacu bana twari tugitangura yari mu minsi ya mbere mugabo kubona ko mushaka gusora indirimbo mugabo nta mahera hari hama nta muntu uje kubwira ngo turashaka ngo mudufashe ngo uje kubwira avuga ati ndenderana ntibishoboka kandi urumva bavuga ati abana bari mu biki no mu ntango umengo nyene umuziki kuri wewe ni biki byo bintu kurazana uri umunyeshuri kasana byoroshe kumuraza gushikira ukora n'indirimbo ndabizi kuri umuririmbyi cyo twara urabona ca gihe nta ndirimbo ni murasohoka uje kubwira umuntu ngo nshaka amahera gusohora indirimbo avuga ati abuze ibyo ukora mu buzima urasaze usanga nyene bigoye niho umuntu yashaza arikora kubiri hafi akaminerval haboneye no twatundo ukamara ikintu cya desomene winjira bagusohora umva umuvyeyi aba yibaza ko oya muga Imana ishimwe ko twajeje iyo tuza kwivuga tutaraheze urumva ntitwaronke dutanga ukamara ikintu cya desomene harageze igihe muvuga ati reka turondere case ya Victorius Team urumva amakese yarakubita ukwezi atakigiye ameza cyambaye nta kese yari ihari oya kese yokunda gute kabisa twarabyumvikana twaragira amanama ati rero mutugire kese wa kese hajaye ibyindi kese yari minerval amazi yarwa basigaje zibiri basigaje kina mugabo tuvuze uko ngo tuko turamotiva abantu kujya amahera minerval
ariko siko vyari bimeze kuri twebwe twarumva ko nitwakora iki peut-être birashobora kuba biravansa buke mugabo twashatse umva abaratwemereye mbe narindiriye ko bishoboka basi mu nyuma Imana ikabikora bigakunda mugabo urumva twarageze igihe vraiment uvuga ati nikore kugari hafi cyane gose mwakijijwe muri aba jeune experience fise ku bantu bamwe bakijijwe urahejeje kina reka Tantine sorry bamwita Cece muri ya ndirimbo ya Omega warimvye akajwa kawe waririmbye party ya yes nakunda baza experience fise ku bantu bamwe sanzwe tuzinanye ego barava muri ubu buzima bakinjira mu buzima bw'ukizwa mugabo kuresista muri ubwo buzima bw'ukizwa birabagora sivyo twese ngaha umwe wese afise ukuntu yakijijwe mu nzira ziwe sivyo mugabo ndifuza kumenya ubigiyemo nivyo ibintu bigorana kenshi gushobora kwakira neza ukavuga ati ibi narabihagaritse nje muri ibi nivyo ibintu bigorana kumenyera. Je personnellement ikintu cyashoboye kudashoka kiba ikintu cy'abagenzi ebana kompanyi ufise abantu entourage yawe iki abantu bamugendana usanga bigoye kucubaheba facilement bano kubaheba ngo murankanye ngo magize gute mugabo ugakupa ubwo bugenzi mwa mufitaniye kuko mukomeza muri close niko mukomeza mujana mu bintu basanzwe bajamo ko uko biri kose utabe influenceije baraku influence so rero ni vyiza ko umaze kukizwa ushobora kuhitamwa abagenzi bagufasha gukura mu gakiza ariko kenshi usanga bigoye ushobora kuvuga ati nta mugenzi wanje ndava dukupa kuguma turi kumwe biragoye ariko Imana iragufasha ukaronka abagenzi beza bagufasha mu gakiza bagufasha basa niyerekwa ryawe Abeli nita ingeso ushimira Imana ko wahagaritse kwera wakijijwe yego cyane ikini Abeli ikini gice kigo tishinga intahe yego shinga intahe Bon, sinavuga ngo nafise abagenzi babi cyane ariko oya n'abagenzi bavuze reka subira ikibazo nita ingeso bishimira wahagaritse kubera gukizwa gukizwa kibazo kirabe gutahura nikigoye kubitako atazi muzana nk'amazi kabisa ubona yuko byose biri bon ikibazo saza kizane kwa Cece zose zibaho zibi zaraheze Festas nicaye cyakugoye guheba Cece oya byose byaraheze kabisa kandi urumva byarahise urumva ntushaka kubyibuka yego kabisa Imana yaravyibagiye Imana iguhariye ibitamo kiyaga cy'ikuzimu muribaza yuko abantu mwifuza ko bahinduka mwoba mwibaza yuko mumaze kubashikira mu buryo bworoshe bivanye n'ivyo mukora mwarashikiriye ba bantu mwama mwifuza ko indirimbo zanyu zibashikira cyane kuko indirimbo zanyu kuntu tuzumva ni banger ndashobora kuba nshizemo indirimbo ya Victorius Team juste kugira nambe ngyoherwe mugabo ninkore mu mutima sivyo umuntu agerageje kumva Ekisa iravuzwa mu mapati iravuzwa mu mashows nkatamba nkaryoherwa sivyo mugabo siminduki mwibaza yuko muri mu nzira nziza yo guhindura abantu je numva ngo ikibazo si gituma wowe wayivugije ariko nuko wayumvirije uko biri kose cyatumye yivuza canke uyikunda sico gikonta cyane kuko turazi yuko uyitambe wayishyizemo ushaka gutamba gusa ntibiza kubuza kumva amajambo arimo kuko uza gutamba uri kuranumva uko biri kose urashobora kuyivuza kubera umuziki wayo impamvu wayivugije siyo nuvuga twohagara ko twe cyane ni uri kurayivuza kumva
bwa wundi uriko urayumviriza donc tôt ou tard uzosanga nyene usigaye hariho influence igufiseko if dushobora kuba turaba ikintu nimba ari abantu bakunda football ugasanga arabonye umukinya akunda atsinza aciye reagisa uyu mutipe ntiyariko arakina mugabo yinjiye muri urya mupira yakinye yinjiyemo gushikaho reagisa kuri urya mupira icyatumye awuraba ntaco tubuzi mugabo byashitse n'indani birahakora so nuvume ngo rero kuba wumvirije umuziki wacu ushaka gutamba ushaka kugira iki sico twe duhagararako cane ahubwo ni uri kura wumviriza kuba wawumvise rijya jambo ntirigenda gutyo for real kuko niturimba amajambo y'iwacu turimba amajambo y'Imana bivuga ngo ubutumwa bwiza ntibunteresoni kuko ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza nimba wavyumvise ukavuga ati ubuntu bwiwe bwankijije uri bwangiza umwana wiwe hamukavyizera wahejeje kwakira ubutumwa bwiza iyo niyo target yacu kuba biza biri muri beat kuba biza biri muri hip hop muri afrobeat mu mudiho kanaka sico twe dugikonta igikonta ni content irimo muri iyo beat ambalage na kado biratandukanye kado niyo dushira ku ndaguhaya ambalage ashobora irashobora kwati ambalage kukabona ukavuga ati kaya kantu ni keza mugabo ucashaka cyane n'ikiri ndani so yari karavuga mugaguhaye ndaguhaya envelope iyo envelope uraza peut-être uraza kuyikunda uko biri kose ugati aka envelope na ka bien wana nk'ubu hariho envelope bw'u design bwa bien ukakwatira mu maso mugasanga indani nta kintu kirimo mugabo twege ikonta ni ikintu kiri muri iyo envelope indani envelope ise gute yirabura yera mugabe ikintu kiri indani kimeze gute nimba indani harimo amajambo y'Imana birivuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana nimba ibyanditswe byahumetswe n'Imana ayo majambo ntari karagenda uko Bibiliya katubarira ngo nkuko imvura igwa ntisubira inyuma idatoshe gisi niko ni jambo ryayo idasubira inyuma idakoze cyaje gukora so ijya ndirimbo yumvirije byonyene nivyo uragize izo vibe uratamvye uragize gute mugabo mu mpemu yawe there something hari ikintu kiyo kiraba ajye bajabo yose atmosphere abajabo ruko mapasira Cristiano sinzi kumva ko iyo umuntu akubwiye nabi iyo umuntu akubwiye nabi ni gikiyo kiba akubwira ijambo risanzwe mugo umutima wawe ibyumviro byawe ibyo ukora ugasanga uriko wishura abandi bantu nabi kubera ko hari umuntu yavuze ijambo risanzwe yakubwiye ikintu nyene kirakubabaza niko twumva ko amajambo burya se amajambo asanzwe yumvire rero uri kurayiririmba nivyo uri kuratamba muhugu muririmba uvuga ni bisanzwe ndikunda ryoherwa muhugu murivuga rya jambo so rafise impact muri kabisa jengerageje kura muri no misi umuziki usigari business umuziki usigari note sivyo ku buryo abartiste usanga avuga ati nakarasoye indirimbo nanje foko ngerageza kuja ku mwanya nanje sohora indirimbo sivyo aho nyamagaze ikintu bijanye na secular gospel tuzo kuntu bimeze reka ndabibabaze mweke kumuri ngaha ubonye hariyo MTC hariyo SMS hariyo Redemption Voice hariyo nandi ma team menshi sana bikora neza sivyo umuziki ni business Victorius Team muhora mwicara mukavuga ati banaka basoye indirimbo harageze ko natwe dusohora kuko abafana bacu tuko turabaryamika sivyo foko natwe tuja ku mwanya bimeze gute Cheche est-ce que hayo esprit ya competition nabandi muri categorie imwe oya nta competition ihari mugabo ico navuga kuri ivyo no kubera ko mu gusohora turaraba donc umwanya wo gutanga message kushikira abandi no vuga si competition donc competa nakayasohoye nandi casohora sinzi we nyene abandi babitwaramo mugabo ko umengo ni muri sasi kumengo tsko tukundira ku makarenti yamwe twese twe umwaka ugitangura utangura wamaze guhera umwaka ugitangura stagire waheze so ni kuvuga ngo nakayasohoye twe tubibona nk'ibiko biraba mugabo twe targeting avyo twapanga imbere y'uko umwaka utangura so twe umwaka utanguye wamaze guhera ikintu mubonye tugikoze ubunyene kuri twe kiba cyamaze Define esprit ya competition hari kwezi oya peut-être que twin twovugira abandi twe turavuga ku giti cya Victorius Team dawe dupanga ivyo wacu na esprit ya competition ari gadavi nayi kabosi none ndakubaza tuba dufite calendrier yacu rero ibyo abandi ntituza kuraba ndakubaza bisigura yuko rero urumva mugabo umukino uhindutse foko na muce muhinduka hama bigende gute twebwe turakina n'umuntu nta mukino turimo turi umukino n'umwanya gusa twiruka n'umwanya wacu kafe kuvyemera none gashanda bigenze gute narinzi yuko ukuntu gospel imeze niko na secular uko secular imeze niko na
na gospel imeze muri ico gihe umuntu ntabafise yari karagenda kabisa kusanzwe nk'ubu umuntu ari nk'ubu duhuriye ngaha siko hanyuma wewe uraje ukambwira ati umviriza David tugende muri ville jewe nsanzwe mfite destination yo kugenda kumutanga sinza kugukurikira canduga direct je nsanzwe mvuye muhira mfise iyo ngiye mugabo womba namwe barabana mfise iyo ngiye ukambwira ati umviriza tugende ville ibintu birahindutse bigeze hari birashushe rero direct cankati mugabo navuye muhira mfite destination ko ngiye kumutanga muri ico gihe ntuza kunkora uravyumva so nico gituma nibaza ko uwo muntu ahinduka kubera hari ibintu bikindutse kubera kiyana kibaye uwo muntu ntaba afise plan kuva mu ntango ntaba afise yari shaka gushika ntaba afise shaka gushika ntaba afise inzira shaka gufata 2016 ubonye tugeze muri 2022 ndifuza kumenya hagati imyaka yaciye ngaha hagati umugwi Victorius Team waranzwe niki umugwi Victorius Team nicaye ikintu bishitse nkabasaba mu nyandikira igitabo kiranga Victorius Team muri imyaka iri hagati nko kwandika igitabo kimeze gute muri ico gitabo mwoshira mwiki titre y'igitabo mwoshira titre imeze gute Omega niwe Omega tikiti yes titre ni Omega contenu y'igitabo haba harimo ibintu bimeze gute contenu y'igitabo yoba harimo yuko waduhamagaye no kwizigirwa no kubikora azobikora uko twamubonye kuva 2016 wanashima n'imbere hari ibyo tudashaka kuvuga by'imbere 2016 mugabo reka duhere 2016 pour plus security guhera 2016 tubona Imana yigaragaza ata muntu yari gushobora kuvuga ati aba bahungu ndababona mu kibanzi kiniki mugabo Imana yo ikabikora tubatwe turavuga ubuntu bwayo kagiye bugaragara uburyo twabona ibintu bikorwa atari kubw'inkomezi zacu atari kubwo amashuri canke peut-être capacité dufise canke talent mugabo kubera ubuntu bwayo byonyene tukabona ibintu biko birakoreka ubwo buntu bw'Imana bwaranzwe n'ibintu byiza gusa oya ni ubuntu bw'Imana bien sûr que wibuza burangwa n'ibintu byiza mugabo twarabonye ubuntu bw'Imana budukura ama situation mabi hari gihe haza challenge twabwateza ati challenge ya machi yombi muce murayivamo bo hari kintu cyabaye 2021 mugabo sinshaka kwivuga tuzokivuga muri 2000 usino kivuga hari 2021 abo hanze babona ko byose biri bon byose bisayangana mugabo twebwe ntitwasinzi babonera bavyuka bacece ndabwiye tumaze muragiye kuryama ndabasabye tugende turafinze dusengera mu misi yose tukagira veye ndabinginze nagiye mu najyama byabe nduvuga ati ejo ndafise akazi ejo ndafise ishuri mugabo ntibiza gukunda ko njyama kubera ko ibintu bihava bipfa ebana turabura itiro kareme tukaguma hamwe ari prayer cause twarabona ko nta kindi kintu gishobora kubidukuramo atari Imana yonyene so ico twishimira nuko dufise Imana kandi niyo iraduhagije kweli so ico kibazo cyari gikomeye cyari kiturengeye cyari kirengeye abavyeyi bacu cyari kirengeye umuntu wese twari kwitura kukumva twari tugeze ahantu hanyuma avuga ati anasubise mbwa Imana irakiturenganya ubu turashinga intara kabisa cece wowe ico gitabo parti dufate nka page ya 22 bayigwaye ati wandika ivyo wawe nawe kwandika bimeze gute sinibaza ko hari ibyo no kwandika binyuranye n'ibyo David yavuze kuko nta buzima novuga buri hanze y'umuryango wa Biti mugabo ico nashimikira ko nibijyanye David yavuze yuko hari aho umuntu agera kujyanye no twanije muri Omega ndagusaba iki kujya uririmba vuga gose kutwinoririmba naco no vuga kirenze kubyo David yavuze ariko no kubishimika kujya nyene twarabonye Imana ibana natwe mu bintu bimwe twibaza ko tutoshobora kuba twosimba ariko Imana ibana natwe je nibaza ko ari byo nyene nta bindi numanorenza ko ya nivyo nyene ego dushaka kwidentifia Imana gute umuvyeyi wa papa iwe Omega. Yes, one of my best song imwe mu ndirimbo zanyu nkunda muri playlist yanyu nama ewana mu gitondo mbyutse karama esprit kama na energy meze fresh sana indirimbo yitwa Ekisa. That song is my favorite song. So guys, reka turirimbe Ekisa yangitse Samura. Let's go. Nubuntu bwiwe tinirata ijambo ryiwe
rimara inyota n'ubuntu bwiwe je nirata ijambo ryiwe rimara Say inyota 1, 2, 3, let's go. Ekisa yangize samuragwa Ekisa yangize mwana mu rugo Ekisa yangize samuragwa mwana mu rugo samuragwa Ekisa yangize samuragwa Ekisa yangize mwana mu rugo Ekisa yangize samuragwa mwana mu rugo samuragwa gatonda tukwebaza kubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kamere bwabona bwawe nibwo bwaje bubikora bunarenza kibye niyumvira sengera oya namungenge yo kuzimira unogorera mutsinzi yawe rugira nyobora mu nzira y'ukugororoka ngororera mu muco wawe waka murika oya simagariko ibyo ubwo buzima bwawe biraboga oya biratangaje Murundi niryo ryabiboneye ryari riri kure niryo yishuriye kumbura umugororotsi botinyuka kumupfira munyavyaha nkanje nindeboye mwiyumvira devo we wivuga nk'intambiro ndera iciro cande ndira gatongira ico ndakwibutsa vyageze ryaramaze kubishiza bwiwe je nirata ijambo ryiwe rimara inyota n'ubuntu bwiwe je nirata ijambo ryiwe rimara inyota Say, let's go. Ekisa yangize samuragwa Ekisa yangize mwana mu rugo Ekisa yangize samuragwa mwana mu rugo samuragwa Ekisa yangize samuragwa Ekisa yangize mwana mu rugo Ndabisubiyemo yuko ndi kumwe na one of the best team dufise mu Burundi twishimira muri kote ya gospel. Bano bantu bakora umuziki umeze neza, umuziki urimo message iri deep. Ndagusaba uje kuri account yawe ya YouTube ukore wandike Victorius Team uraza kuryoherwa, uraza kugira ebana ibihe bimeze neza. Mugabo umwe wese bivanye n'indirimbo amaze kuririmbamwo arafise verse yiwe akunda. David, indirimbo zose za Victorius zimaze gusora niye verse uvuga ati ndayumvise sometimes ndaja muri mode ya fresh sana. jewe zose ndazikunda zose Ego narape yanje ndumviriza verse imwe oya ntoya mwimwe ni zose reka basi ndagweza ibiri bazi F4 omega na Ekisa tanti omega na Ekisa urumva mimshaka murayikubise konzi oya reka cece wewe Omega jewe hariho indirimbo nkunda Umwansi bonheur iyo ni mesha mimshaka Ekisa nizo favorites zawe omega uratse ko reka tubandaye muri top 3 challenge ari pa confond urabona uvuze ngo imwe muzukunda aho turacaguye muri zose kwese zose zenda zikunda gusa nyene ya mbere akari hafi okay next question ndakenongire freestyle yajya party bawe muri yagendirimbo na imigambi okay let's go yara nyamanye isi n'ijuru bitarabaho yara nyamanye yaramporanye mu vyiyumviro imisi yanje yanditswe mu gitabo cy'uhoraho yashinzwe hatarabaho n'umwe ntawo bikuraho byumviro kuje n'amakoro haba namba sivyi vyago sotriya ubu ndubutunzi sotriya ubu mfise intsinzi ntacacuriwe kungwanya kizogira ico kingira kanatsinda n'akanwa kampagurukira ndazineza ko kacatunga ndasanga nguraje nakomombora maze ndubaka kandi gateragira yamani kabisa tugaruke kuri Kainos rero Kainos ni ikintu gikomeye cyane Kainos geje kuyumva turumva yuko ari sinzi ko twita nka festival cyangwa sinzi ko twita yuko ni giteramo gikomeye muri kote ya gospel siko mugandi fuza kumenya Kainos y'umwaka imeze gute twitege iki hitandukanye na Kainos yindi myaka Kainos y'umwaka mwamutubwira objectif
ya Kainos umwaka objectif ni ya uyu mwaka ni Kainos neza ko twiteguriye mu buryo budasanzwe ni twayiteguye muri kugira ngo kurikirane n'indirimbo Omega hama ni turashima Imana yabaye umwizigirwa yabanye natwe yaturenganishije ibyo twari tuzi ko turengana n'ibindi bitandukanye twagiye tubona dukoresha tutari tuzi ko byokozwe tukabona abantu badushingira intati biciye mu ndirimbo zanyu ibi niko birakunda duciye mu ndirimbo zanyu abana bacu bariko barakizwa bariko barahinduka so ico turagishima Imana so muri no mwaka rero turi mu mwe mu guhimbaza Imana yukwibwira yuko wabitanguje ni wazobirangiza waduhamagaye ni wo kwizigirwa mwese muwe hamwe mube kumwe natwe hama duhimbaza Imana tuyibwire ko ari umwizigirwa ko biri kose sitwe twegeye dufite ibyo dushima hariho n'undi muntu ko biri kose ashobora kuba ataririmba nawe mugabo uyu mwaka ugeze ahantu mu mpera zawo usanzwe November umwaka uri kurahera rero ko biri kose uyu narabonye ibintu byinshi rero dukwiye gushima Imana cyane kandi cyane cece izoba ryari le 6 novembre cece izoba ryari izoba le 6 novembre ego hama nicaye ikindi kintu kirutirizaho ama hand Kainos mwakoze so ikintu tugomba kubabwira avant nuko uno mwaka turashaka ko bagura amatike ya kirikare kugira ngo ntihagire umuntu azovuga ngo sinaronse uburyo bwo kuza sinaronse uburyo bwo gushika kandi ikindi naco ciza nuko twagize reduction ku bantu batazogurira ku muryango uzogura ku muryango ni 10000 mugabo uzogura avant ni 5000 vuba cyane turagiye gusora ubufreze buberekana umushobora kuyagurira amatike ewa save the money save the date save the time save the energy yo gutamba savinga byose fresh abeli nicaye kintu mwibaza yuko Victorius Team murushiriza ayandi matima aririmba gospel nicaye kintu mwibaza yuko murushandi matima dero twovuga ngo tuko turarushanya na komse turimo ngo wese kurushanya nakandi kantu mufise ka identity kiwanyu ka identity yacu nuko turi twebwe uya Victorius man dusa na Jeremy 5 na undi oya yafatiye kukigira kujya kutusha abandi voilà wagize oya twese yabajije ngira ngo nk'umuntu nyene sinarabiye ku kintu ni kubera umwe wese arafise akantu avuga ati iyi ni identity yiwanje itandukanye mu Victorius Team batagira mwebwe niye mufise abandi badafise ko ari twebwe nta wundi ari twebwe hageze mugiye nko muri company ku deposa CV iyi CV yanyu yoba yanditse ko majamba ya CV yacu byinshi cyane guhera 2016 gushika 2022 dufise CV komeye tuzoza gusaba akazi rero muri jimbere twabyanditse kabeza weekend yanyu rero je weekend iwanje kanshi managiye gusenga agoreka komeza agoreka gabi weekend ya Victoria urabona giricho ni omega to bitanguye turangize neza imisenzi yacu weekend ya Victorius Team musokera he bone nata genda ku murongo bone musokera he n'umunsi twasokeye muri jimbe yindi bisi misi dupanze gusohoka yareze DVDs nta mwanya bigira abantu sinzi ibyo baba bari mu kandi misi yose babura umwanya ese abone nk'abandi umve ubagije ninde guhera hibi timing ibagora biragoye gose mugabo turasenga Imana kubw'ubuntu bwayo so barakuye mwanya Chelsea bari yage no mupande cece abashaka ice cream abashaka ikindi kintu barambwiye yuko muri Victorius Team apa yo kuba family hariho n'amakouple ari muri Victorius yes yabaje rusaku twasabye tutika bossi urangiza amahoro atacobona ico kibazo yakadagaruke ko apa yuko muri famille harimo n'amakouple muri Victorius Team sigura abakundana sibisanzwe none twese turakundana ha hari abashirishushu basi yo izina rya Yesu ugurirwe mu oya
Trezi brage ivyo bintu bizanye ntawe wavyumvise ngo narumvise bumvise umuntu w'umugabo nka wewe n'imyaka ufise ngo narumvise oyaha ega ari ibintu imyaka ufise ngo kwirigara usanga twumva mwirigara ubu uracaza mwirigara David ikindi kintu naco nifuza kumenya sivyo ikindi kintu nifuza kumenya yes reka turangize neza ikiyago cyacu reka turangize neza ikiyago cyacu ndibaza ko mwize byinshi ndibaza ko wamenye byinshi kuri Victorius Team mugabo sinorangiza nabisavye umwe ari muri kino kibanza agire ico ashikirije kuri wa mu jeune yatevye bikizwa urakoze cyane kuko kuri kano kanya naho uza kwibagira twavuze byose ana majambo uze kwibagira Bibiliya tubwira muri Jean 1:12 abamwakiriye bose ubasha gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe nibo batavyawe n'umugabo canke umugore ariko bavyawe n'Imana umaze kwizera umwami Yesu Kristo ubu vyawe n'Imana ubuvutse bwa kabiri ivyakira babihise ubucitse cyari mu gishasha wo wakiri ubuzima bwayo muri wewe ikintu ugomba gusaba nuko ntibihagaze ku idini ryawe ntibihagaze ngo usengera hehe ntibihagaze ngo winjira mu rusengero ruhe oya bihagaze ko wizeye ukakira umwami Yesu Kristo ko Bibiliya irambwira ngo niwanyizera nzozana na data na mpemu wayo mbe muri wewe nzogerera muri bo ngendere muri bo mbimana yabo baba bana banje kano kanya ni washobora kwizera n'amajambo doje kukubwira uze kwakira gakiza aho uri no saba baze kutwandikira ku mapage yacu kuri IG cyangwa kuri FB cyangwa handi hari hose utwandikire kuri IG hariho na mail yacu ushobora kutwandikira ukatubwira ati je nizeye amajambo mwari ko muravuga hama tukagufasha ukakira umwami Yesu kabisa ni surprise ko kwitege kuri Victorius Team abandi bantu bakabagerageza kuja mu Rwanda kurondera isoko yo mu Rwanda umuziki wabugere kure Victorius Team ni surprise ko kwitege uyu mwaka ku bantu babakurikira pourquoi pas hanze ya Afrika why not tujiteke we are coming after Kainos turafise ikintu kogwa gishasha kizosohoka muri December turashiteguye cyane natwe mu kurangiza neza hangout mumbabarire ndacashaka ko tugumana ndacashaka ko tubandanya ibi vibe byacu turirimba turyoherwa ndababaza ibibazo byinshi kuko rusako bise ni full package sibyo mugabo reka tugere turi mimshaka ushaka kuyamenyura bazana Isaka mimshaka ni amavuta y'Imana yemuri mipaka ivy'igikundiro n'ivy'icubahiro ivyo nivyo niyumvira buri munsi namugororotsi yahebwe ekada namugororotsi yahebwe nedasebo namugororotsi yahebwe ekada namugororotsi yahebwe nedasebo yeah umijambo ryashitseko n'abaryubakako kakabuto gato yobizarikako wereka gutinya agura amahema terera urusenga mimshaka ushaka kuyamenyura bazana Isaka mimshaka ni amavuta y'Imana yimuri imipaka ivy'igikundiro n'ivy'icubahiro ivyo nivyo niyumvira buri munsi namugororotsi yahebwe ekada namugororotsi yahebwe nedasebo namugororotsi yahebwe ekada namugororotsi yahebwe nedasebo nyega nahemuka geukana nahindukana tugenda tugaruka Yesu agumariwa wawundi kwakunu yankunda n'ubukura cyari kwakundi warukundo yadukunze rura cyari gwarundi nahindukana geukana
Nahindukana hemukana geukana ubwenge ubwenge sikino n'umuntu muhuza w'Imana n'abantu ubwenge sikino n'umuntu wangize ubureko bwo playlist Sivuga ubwenge no sivuga ubwenge vugishwa n'ubwenge no sivuga ubwenge vugishwa n'ubwenge Kugico gikorwa nashyizwe ku ruhande nahamagawe nsinde abongwanya ni bande Kugico gikorwa nashyizwe ku ruhande nahamagawe nsinde abongwanya ni bande mbega ngaho ntaburabona abongwanya ni baza mbega ngaho ntaburabona abongwanya ni bande mbega ngaho ntaburabona abongwanya ni baza mbega ngaho ntaburabona Piso que tu me metes. nikisema Victorious mnasema team Victorious teacher sinda mwumva nikisema Victorious unasema team Victorious team hala five tutukira team peace out Yeah, man.